cece 12. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Nimba wizera Imana wasavye, Simana yindagura ibintu, Simana ipfa gutanga ibintu vyahovyo vya burebure, iguha ibintu bitomoye. Wavuze ati Imana uno musi ngomba konja akanyama, iguha akanyama. Barambwiye umuntu yarafise impene nyinshi cyane, akama yasaba Imana ati Imana makanyama, afise impene akagira amafungo ati Imana makanyama. Hayiri misi impene y'ikakigwara igomba gupfa kacayikerera kayijya. Hindi misi gutyo na gutyo gerera impene zigomba guhera. Yari umusenzi maze atangura rero uwundi munsi gufata amafungo asenga, Mana nukuri kubera ko impene zanje zishize ziraheze. Imana imubwira ati no wasaba inyama, wagomba ko n'iki impene z'abandi ndaguhewewe ufise gwawe. Hari inyishu umufise bidasaba kuyisaba. Nk'umuntu ushaka gufata Imana nukuri vraiment nakeneye igihumbi kandi umufuko ufise 5000. Mana migihumbi no munsi ngomba gutangishikana igihumbi, ndarusha no kwama ndagutangira ijana Mana migihumbi. Uwo munsi ukavuga ati Mana ngomba kuno munsi nanje ndakugira ka surprise Mana nukuri vraiment nanje wamugirira surprise. Mugabo migihumbi ndagitange ufise 5. Ukanga kuramo 5 ugakenera ko umuntu kanaka Imana imukoresha imuhe igihumbi muyiwiwe wego wabitse. Inyishu ifise ikoresha icyo usaba ni cya kintu udafise, maze cya kintu udafise naco ugisabe na precision. Mana ngomba gufata urugendo ngira nje i Nairobi, Mana ngomba ko umfasha ume déplacement inshikanayo. Sawa ntaco ugenda mutuyasi kamuga gushikani ibugarama, akandi gakuri Bugarama imurambya, kandi murambya Ngozi kaya kugeza i Nairobi. Sawa mugabo ushitseho gacho wido, mugabo urashaka gupreciza Mana nkeneye kugenda muri cya kibus cha direct kiva i Bujumbura Kampala Nairobi, cyangwa kibus kinkura Bujumbura directement Nairobi. Nkeneye indege inkura nka Bujumbura, sindadoda indege ubongo madayidode gushika i Nairobi. Nene bitomotse umuntu akubwiye ati ndaguhaye itike y'imodoka, uti urakoze ndacarindire ko yongerekana nkwize ayindege. Bisaba bivana n'ingene kwa wasavye Imana. Haleluya. Mufata inyishu ihoba haracyariho umugisha w'amahoro, kandi buriya ntuboneka ku munota wa mbere. Tunarona vizuri umunota wa nyuma hahandi ubona umenga ntibigikunze, hahandi ubona umenga ntibigishoboka, hahandi ubona umenga ariko inyishu yawe ibiri ku muryango buriya. Nubwo inyishu ubona yegereje neza ushikiriye, ntuhagarike gusenga. Sawa inyishu irashobora gucika igaguca mu myanya y'intoke kandi wari uyishikiriye. Umuntu yaragiye hanze yarose inyishu yiwe yo kuja hanze, hama ageze ku ndege nyine ajya ku muryango atangura gusezera abantu ati una fulani una Janine bai nenda Bulaya, una Andrea Bulaya naenda takutumia shokola. Kumba masaa yaheze indege ruga ya Kajyango aracari kuri yangazi, urazi kwijya ngazi bifise n'akaduga gatangiye gusubira inyuma. Azumva kumenga ndikonda indege iragiye cyangwa iko ndikonda ati agize acarabo buga ikera kakaduga kagasubira. Harigero uwona wagereje inyishu ukacutangura kurarama ati vyaheze mariage irateguwe, itariki zavuzwe, sale twayironse, samedi niyo mariage, uno munsi turi vendredi. Umva no senga kandi nuburi ku munwa burakoroka nibirashika warugejeje ngaho ukabona abandi bacashira ko n'imboga ngo ni basekuru ngo bamusavye akagari barajya nukwiremesha ko guba bwagukorokanye. Ubona ushikiriye inyishu ntuhagarike, cyanira ryasengesho, cyanira icyo gihe niho bahageze rero ko ucanira rwose
byose ko satani aba ariko aragwana intambara yiwe ya nyuma. muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 76 96 96 96. urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.